Hatanguzwa ibikorwa vy'indwi yahariwe itangwa ry'amasoko ya leta ku ncuro ya gatatu kuyu wa kabiri. Umuyobozi mukuru w'urwego rujejwe gutanga amasoko ya leta Jean-Claude Nduwimana ashikiriza ko muri ico gikorwa bavugana bongere bahanahana ubumenyi mu bijanye n'itunganywa n'itangwa ry'amasoko mu Burundi biciye mu muco. Mw'iyo ndwi bazohungukira ibitari bike bijanye n'ubumenyi mu vyo gutanga amasoko. Iyi ndwi izotubera ngirakamaro kuko abahinga bazotuyagira, twiteza abahinga kuganira nabo barenga 200 bituma abo bose baduha ubumenyi butuma tuzotunganya neza amategeko mashasha ajanye n'ibihe. Ko murabona yuko nk'inyuma y'imyaka ndwi iheze itegeko ryari rihari ryaremejwe, hamaze guhinduka ibintu vyinshi ku isi cyane bituma dutunganya neza amategeko tukaja ku gihe, ndetse tugakoresha n'ubuhinga bwa none mu gutunganya amasoko ya leta. Kuva mu mpapuro uja mu buhinga bwa none, nta muntu azoba kiva mu Cankuzo aza i Bujumbura, nta muntu azoba ciruka n'abantu canke baza kubona n'abandi kugira babe bogira vyakamwana wa mama canke ibiturire. No kuvuga yuko n'umugambi usaba ko abantu bose baje hamwe, yaba abikorera twabo, yaba amabanki kuko nayo yarajamo mu kuriha. Umushanganje w'iga ca leta Alendi Kumana avuga ko itangwa ry'amasoko ryokorwa hubahirijwe ibisabwa n'abanyagihugu. Uyu mushikiranganje akavuga ko gukoresha ubuhinga bwa none bizotuma abanyagihugu baronka amakuru vyihuse, kandi abifuza guhabwa amasoko bazobironka baturi bafata ingendo ndende. Mu vyumviro abitavye inama bashikirije bagarutse ku bijanye n'ibikoreshwa by'ubuhinga bwa none, aho berekanye ko ubukene bw'umuyaga nkuba hamwe n'umuvuduko mu vyo gukoresha buhinga internet bikiri ikibazo, aho babona ko kugira ngo uyu mugambi uzoshoboke ari uko ivyo bibazo vyobanza bigatorerwa inyishu. Ku vyiza byo gukoresha ubuhinga bwa none mu vyo gutanga no gutunganya amasoko ya leta, abatanze ivyigwa berekanye ko ivyo bizotuma itangwa ry'amasoko ya leta hatabamwo akamwana wa mama canke ikimenyane, hatibagiye kurya ibiturire. Iyo nama ijanye n'indwi yahariwe itunganywa no gutanga amasoko ya leta ku ncuro ya gatatu ikaba yitabwe n'abavuye mu bihugu vya Afrika bitandukanye hamwe n'ivya Buraya, harimwo n'amashiramwe mpuzamakungu afasha mu bijanye n'iterambere. Aha twovuga nk'ibanki y'isi yose, ibanki ya Afrika y'iterambere hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu PNID.